Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kure hejuru TV aherereye. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije turi ku murango kuri uyu wa kabiri kwigenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu 2025 aho tubazaniye amakuru menshi cane ariko aravugwa cane ku mushikiranganje Gervais Ndirakobuca. Ku munsi w'ejo rero twarababwiye ko Gervais Ndirakobuca atagiharurwa mu polisi b'u Burundi. Varisito Ndayishimiye mwikete ryiwe ryagiye habona aherutse kumushira mu karuhuko k'izabukuru hataragera. Tubibuze ko Gervais Ndirakobuca yoba afise imyaka ishika kuri 54 nkuko rero tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100 karongo ubusa 59 ryo kuwa 9 kwezi kwa gatanu 2025 Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika akaba ari n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yarashizwe mu zabukuru hataragera ico bita retraite anticipée. Ingingo y'umukuru w'igihugu ntisigura impamvu vyakozwe. Iyo ngingo ikaba ivuga gusa ko harabwe biri mu dossier y'uwo muntu canke dossier administrative de intérêt. Ese uba barayisanzemwo iki gayemwe? Muri aya makuru tugiye kubigaruka ko twabibabwiye gusa siwe yashizwe mu zabukuru hataragera nkuko nyene nuko ari we azwi cane, ubwo kandi hari na General Major Generose Ngendanganya. Uyu mukenyezi rero akaba yarajerwe n'amabanga menshi kuva Cnddfdd ku butegetsi, nawe mukenyezi afise ipete ryo hejuru mu gihugu ucu Burundi. Atandukanye rero na Gervais Ndirakobuca handitswe ko gushirwa mu karuhuko k'izabukuru hataragera byasabwe n'umushikiranganje Martin Iteretse mu vyajejwe harimo umutekano, ariko nawe nyene ntibitomoye icatumye Martin Iteretse amusabira iyo retraite anticipée. Muri abo bompe rero tugiye kugaruka kuwuzwi cane Ndakugarika Gervais Ndirakobuca. Iya makuru rero duhejeje kumenya nuko Gervais Ndirakobuca yoba yarisabiye kuja mu karuhuko k'izabukuru hataragera. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Hari amakuru menshi avuga ko Gervais Ndirakobuca yoba agiye kwitoza ku rutonde rw'abakenguzamateka. Ivyo rero ngo yoba ashizweho vuba cane. Hari inshuti yiwe rero iko itangaza amakuru kuri ivyo ndetse ivyemera neza inabitomora neza. Turaza kubagezaho amakuru yavyo. Hari amakuru rero avuga ko Gervais Ndirakobuca hagire yitoze kuba umukuru umunyababanga mukuru umugambwe Cnddfdd asubiriye Reveriyano Ndikuriyo. Murabizi neza ko igiringo ca Reveriyano Ndikuriyo coba caraheze mu kwezi kwa mbere kwigenekezo ya 2025. Kuri ivyo navyo rero vyuko Gervais Ndirakobuca ashobora gusubirira Reveriyano Ndikuriyo muri Cnddfdd, ayo makuru yose tugiye kuyabagezaho ku buryo burambuye. Ni inkuru rero itomoye neza cane iza kugusaba gutega yompi kugira ngo umenye amabanga akomeye cane yoba yaragendewe ko Gervais Ndirakobuca ashirwa mu karuhuko k'izabukuru hataragira. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho, kandi hamwe n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kure ya hejuru TV. Gervais Ndirakobuca yoba yarisabiye kuja mu karuhuko k'izabukuru hataragera. Ni nyuma yuko havuzwa amakuru menshi yicuka kibi kiri hagati y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca hamwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Kuva ingingo rero igiye habona haraye havuzwe vyinshi cane. Bamwe bibaza ko ari igihano ahawe na President Varisito Ndayishimiye, abandi bakibaza ko ari amabanga mashasha agira habwe hagati yo kurongora umugambwe Cnddfdd no kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Bamwe mu begereye Gervais Ndirakobuca bavuga ko Ndirakobuca yaruhijwe rwose n'imyaka amaze ari umushikiranganje wa mbere. Ni imyaka igiye kuba 3. Vyoba byaranamugoye rwose kwihanganira ububeshi leta ya Varisito Ndayishimiye igenderamwo. Gervais Ndirakobuca arababazwa cane n'ubukene abarundi barimwo, ariko leta ikabandanya kwemeza ko abarundi bahaze kandi ko ubutunzi bwifashe neza. Gusa ico kibazo rero Gervais Ndirakobuca wewe abakibona ko ari ububeshi. Ikibazo c'igitoro kiri mu vyamubaje cane. Umwe mu bapolisi bamugendanira yagize ati mwebwe Ndirakobuca ntawe muzi kubera ibintu vyinshi bibi yavuzwemwo. N'umuntu w'impuhwe nyinshi ku buryo niyo ari mwibarabara bimunanira kuraba hirya no hino, arabura uko yifata abonye imirongo y'abatondera igitoro. Ni kenshi raguma muhira ku munsi w'Imana kubera yumva isoni zo kujana cortege ngo agiye gusenga, mu gihe abandi bariko bagenda n'amaguru kubera kubura igitoro. No mu ndwi iheze yoba yaragiye mu gisagara ca Bujumbura arirabira neza uko abenegihugu bajumarariwe ngo bariko barindira imiduga yo kubunguruza.
Amakuru ahari rero nuko ico dusanzwe tuzi ari uko Gervais Ndirakobuca yagerageje kwerekana inyishu zotuma igitoro kiboneka ariko zose umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraziteye akagere. Ikindi kivugwa kiri mu vyaruhije Ndirakobuca ni ihonyangwa ry'amategeko icese aho nk'abantu baheze umunyororo ntibarekurwe rimwe na rimwe ibiro vy'umukuru w'igihugu bigasaba ivy'umushikiranganje wa mbere kwemanga amafuti. Umwe mu nshuti ziwe za hafi yemeza ko Gervais Ndirakobuca ari we yisabiye gushirwa mu karuhuko k'izabukuru hataragera, ariko igitangaje ni uko itegeko rya President Ndayishimiye ritavuga ko ari we yabisavye nk'uko ubundi vyandikwa. Ntawuzi n'impamvu President Ndayishimiye yoba yarashatse ko biboneka nk'ingingo yiwe bwite atari ugushaka kwa Gervais Ndirakobuca. Amakuru kugeza ubu rero tudashobora kwemeza neza avuga ko Gervais Ndirakobuca yoba ari ku rutonde rw'abitoza mu bakenguzamateka, yoba ngo yarashizwe ko vuba cane. Hari n'inshuti yiwe rero ivyemera ko ari vyo, ariko ntiturabona urutonde yoba ariko tuzobibagezaho nitwarubona. Twarabajije rero abamwegereye ko Ndayishimiye yoba yaramwemereye kurongora inama nkenguzamateka. Umwe muri bo yatwishuye agira ati muribagiye ivyashikiye Pascal Nyabenda muri 2020 arashobora kubimwemerera hanyuma akabwira abatora ko bahitamwo uwundi. Icuko Gervais Ndirakobuca yoba agiye kurongora umugambwe Cnddfdd naco nyene kiragoye kwibaza, naho hari benshi rero baraye barakivuga. Amatora y'umukuru wa Cnddfdd azoba imbere yuko amatora yose ya 2025 arangira. Ico rero nticotuma Ndirakobuca yihuta kuva mu gipolisi. Nk'akarorero nuko muri 2016 Varisito Ndayishimiye yakukurutse mu gisirikare kw'ipete rya majoro. Yarasigaje imisi 2 ngo atorwe kurongora Cnddfdd. Kugeza ubu rero urugwarugwa ko ashobora kuzosubirira Reveriyano Ndikuriyo mu mugambwe nibura amatari wa Ngozi. General Major Leonidas Ndaruzaniye kwibaza ko Ndirakobuca rero ari we umukandida wa Cnddfdd mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Ivyo bisa nko kurota mu gihe Varisito Ndayishimiye azoba akiriho kandi akaba arekuriwe no gusubira kwitoza. Muncamake rero y'iyi nkuru duhejeje kubagezaho, icambere nuko amakuru dufise yemeza ko Gervais Ndirakobuca ari we yisabiye kuja mu zabukuru hataragera, ariko umukuru w'igihugu ntiyashimye kwandika ko yabisavye. Ca kabiri rero nuko kuba yarabisavye bisigura ko Ndirakobuca azi neza ko ata mahirwe asigaranye yo kubandanya ari umushikiranganje wa mbere nyuma y'amatora y'abashinga amateka. Byari bisanzwe bizi ko hariho ivyo Gervais Ndirakobuca atakibona co kimwe na President Varisito Ndayishimiye kugeza aho yakeswe ko ashaka gutanga imihoho. Kiri ca gatatu ntituraronka ivyemezo ko Ndirakobuca azitoza mu nama nkenguza amateka. Gervais Ndirakobuca rero azwi ko acuditse cyane na Reveriyano Ndikuriyo. Havugwa mu banywanyi ba Cnddfdd babona ko inzira Varisito Ndayishimiye yarimwo ishobora guta Burundi mu kaga. Bino rero bishitse Gervais Ndirakobuca atakinini akivuga ku buzima bw'igihugu, aho aheruka mu nama nshinga amateka. Gervais Ndirakobuca yahisemwo guhunga ibibazo yabajijwe aho gutanga inyishu afata ko atari iziwe. Nivyo rero vyibonekeje cane mu minsi iheze. Gervais Ndirakobuca rero murumviriza ko ibihe arimwo bitoroshe cane, ndetse n'ingingo zo kuba yakurwa mu gipolisi ntibizi iyo zazananye, niba ari we yavyisabiye canke ari umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abimugeneye. Muyandi makuru rero menshi ariko aravugwa cane, Varisito Ndayishimiye yemera amamiliyoni ari ku Burundi bukabandanya buja mu bukene. Ikindi rero nuko Igitega ibikorwa vya leta vyahagaze kubera imyemerere y'umugambwe Cnddfdd. Turaza kubigaruka ko imahama imvubu ikazi yasubiriye gutera impunzi zibiri z'abarundi nazo zirapfa. Ivyo vyose mu kanya gato tugiye kubigaruka ko ku buryo burambuye. Kw'itegerezo rya 18 Rusamba 2025 indwi zibiri gusa ngo haba amatora y'abashinga amateka n'abakenguzamateka, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yatangaje iyindi nteguro nshasha y'akarangamutima ngo harugu Burundi wese umuriyoni w'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'imyaka 2 iri imbere. Iyo nteguro yiswe umuriyoni umwe yatangujwe ku wa 4 uheze ku kibuga ya Ingoma kiri mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politiki, imbere y'isinzi ry'abantu bavuye mu ntara zigiye zitandukanye. Umukuru w'igihugu rero iyo nteguro igamije gutuma abarundi bibeshaho ataco babuze mu bijanye n'ubutunzi no gushira Burundi mu ihinduka ridakumira mu bijanye n'ubutunzi. Akaba yongeyeho icivugo ciwe ngo umunwa wose uronke icurya, umufuko wose uronke amafaranga. Yarasubiyemwo akaririmbo kiwe kazwi cane ngo umunwa wose urye n'umufuko wose urimwo amafaranga, akagiriza n'abita abasambura imigambi avuga ko
babangamira iterambere ry'imigambi y'abanyagihugu. Ariko rero ayo majambo y'umukuru w'igihugu ntanyura abanyagihugu mu gihugu c'u Burundi kirimwe ingorane nyinshi cane. Haraheze hafi n'amezi 52 igihugu kiri mu bukene budahera bw'ibitoro, cikagurika ryisubiriza ry'amatara n'amazi, no mu bisagara vyitwa ko vyari vyifashe nka Bujumbura hakorera ibisata bikomeye vy'amashirahamwe mpuzamakungu ONU, canke rero birabura, ibiciro biguma biduga, ubukene nabwo rero bukaguma bwiyongera. I Bujumbura, Clementine n'umudandaza w'ivyama ku masoko ya Kinindo ntaco yizigira, ngo haraciye imyaka itari mike batwemerera ivyiza, ndacarindiriye umuyaga nkuba mu nzu yanje, ngo miliyoni kuri konti yanje. Nta kindi atari amajambo yo kwiyamamaza. Muhinga mu vy'ubutunzi akorera Ingozi, ariko atashimye kuvuga izina ryiwe nawe nyene ntiyemera iyo migambi. Umukuru w'igihugu avuga ko miliyoni muri buri murundi, ariko ntiyerekana aho amafaranga azova. Igihugu rero kirafise ubushobozi buke mu bijanye n'amahera ava imbere mu gihugu, n'imfashanyo z'amahanga zaragabanutse, kandi ubutunzi bushingiye ku kazi katari kumugaragaro. Si ibintu vy'ukuri rero, ni ukwitwara nk'abashaka gusa kwemerwa. Kuva rero ahagiriye ku butegetsi gihutihuti muri 2020, inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Perezida Pierre Nkurunziza, Varisito Ndayishimiye yaratangaje imigambi myinshi harimo kurwanya igiturire, guteza imbere uburimyi, gushira mu buryo bwa none intwaro ya leta, hari ugushinga imirimo ibihumbi, ariko rero ntibishirwa mu ngiro kuko abigenga agira umwihwezo. Mu buzima bwa misi yose rero abanyagihugu bakaba bandanya bari mu bibazo bikomeye, harimwo ubushomeri buri hejuru, inzara, amagara y'abantu ari mu bibazo. Burundi buracari mu bihugu bikenye ku isi yose kubw'ibimenyetso mpuzamakungu. Kubw'ivyo rero igikorwa miliyoni umwe kuri buri wese catanguye mu myamamaza, aho Cnddfdd itagira uwo bahiganwa nyawe, bibonwa nk'imikino y'amatora yiyongera ku yindi. Abanyapolitike bakomeye nka Gatoni Rwasa rero yahoze arongoye umuhari w'abagwanyi b'abahutu yarigijwe inyuma, bituma n'urubuga rwa politike rwiganzirwa n'umugambwe umwe. Igitega rero umwigishwa yari yavuze muri make ivyiyumviro vyiwe muri aya majambo agira ati: "Co dukeneye si umuliyoni wanditse ku mpapuro, dukeneye umushahara mwiza, amavuriro aboneka, n'inyigisho zifise akanovera, amajambo ntaribwa." Vuba cane rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaravuze amajambo yavuzwe ko cane ko Burundi butigeze bubaho neza nk'ubu. Ijambo ryafashwe nabi n'abatari bake, iyo kumaramaza ribabaje kandi ridakenewe kubw'abasesanguzi ba politike benshi. N'amajambo yiwe akaba yuzuyemwo ngo ubwibone, nka kumwe umengo yoba ashaka kwitandukanya na leta mu gutwara we nyene mu myaka iheze, niko umwe muri bo avuga. Mu barabara abarundi bari hagati y'umuruho, umwiheburo n'imvugo y'agahemo mu ntwaro irangwa n'amajambo atagiramwo na kimwe, hariko impinduka ku rubuga ikaba nke. Igikorwa ciswe umuntu wese aronka miliyoni kiboneka k'ububeshi, ivyemerwa rero bitagira ico bizovamwo muri kazoza. Igitega rero ibikorwa vya leta vyarahagaze kubera imyiyamamazo y'umugambwe Cnddfdd. Hari rero kuwa 17 Rusamani, mu gihe rero ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza vyariko birarangurwa ku rugero rwo hejuru. Igitega umugwa mukuru wa politike, abakozi ba leta bategekwa gukurikira Cnddfdd, bituma abanyagihugu bataronka ivyo bagenewe vyankenerwa. Ivyo bikaba vyibutsa rero vyagiye biraba mu matora yo mu myaka iheze. Kuva rero hatanguzwa amatora kuwa 5 w'icenda Rusama, ibikorwa vyo ku mugwa mukuru wa politike w'Uburundi bigenda birikwega cane mu nzego nyinshi za leta. Ari ibikorwa vyarahagaze, abanyagihugu baje kurondera ivyankenerwa mu ntwaro ntibabironse. Igitega rero benshi mu makoraniro barabitaye bakurikira umugambwe uri ku butegetsi. Mu nzego rero zikorwa ko harimwo komine, ari nayo rero itanga amakarata ndangamuntu, n'Umukenguzamateka, ibiro vya buramatari w'iyo ntara, ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta OBR, n'ikigo kijejwe gukingira ibinyabuzima OBPI, Ijebu, hamwe n'ubundi buyobozi bukuru bwinshi bw'ubushikiranganji bujejwe uburimyi. Nta muntu n'umwe yari ahari kugira ngo yumvirize abantu canke babaterere ko umukono ku mpapuro zabo. Bose rero bari bagiye mu myamamazo y'umugambwe, niko umwe mu banyagihugu agaragaza umubabaro. Umukenyezi rero akaba yasanzwe ku wa 15 Rusama imbere y'ibiro batangiramwo ibiro bitagiramwo umuntu n'umwe. Uwo munsi rero umugambwe Cnddfdd wari mu ikoraniro rikomeye ku kibuga citiriwe Ingoma itwara abategetsi, abakozi ba leta rero n'abajejwe intwaro. Amasoko rero akaba amenyesha ko barongoye
ubuzi butandukanye hamwe n'abategetsi mu nzego bahawe itegeko ritomoye hari ukuboneka mu bikorwa by'umugambwe ngo ni itegeko mbonyamukuru ngo ni ukubera amatora yategekanijwe kuwa 5 ruheshi kuza ariko kandi isubirwamo ryo gutunganya intwaro ngo bizotuma intara ziba 5 amakomine nayo akaba 22 mu gihe zahora ari 18 hamwe n'119 nico gituma rero benshi bita ku rutare kugira ngo bagume mu mabanga bahoramwo amande rero y'ivyo bikorwa by'inzego bihagarara benshi bariyamiriza amabakorwa hari imiduga y'intwaro zijanwa mu bikorwa byo kwiyamamaza ibitoro vya leta bikoreshwa mu bikorwa by'umugambwe canke itango ry'amafaranga mu bikorwa by'umugambwe byose rero bikaba bituma haguma igifungo hagati y'inzego za leta n'umugambwe uri ku ubutegetsi sirya mbere ibyo byibonekeza mu matora ya 2015 hamwe na 2020 ibikorwa bya leta naho nyene byaratawe mu burere bwinshi bw'igihugu cane Ingozi mu Rumonge hamwe n'Amakamba buri gihe rero hari amatora y'abakozi ba leta bajejwe umugambwe babirutisha ibyo bajejwe mu gukorera igihugu ivyo rero bikaba bitera amakenga ababikurikiranira hafi ndetse bikanababaza n'abene gihugu bagiye batandukanye kuko rero twabibabwiye mu buryo bw'imfunyapfunya haravugwa rero impunzi zibiri z'abarundi umugabo w'imyaka 60 n'umunyeshuri w'imyaka 22 ziherutse gupfa mu bitero bitandukanye byakozwe n'imvubu mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda ibiro byatumye impunzi zigira ubwoba bishwe n'imvubu rero bakaba baturuka mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi ibyago vya mbere byabaye mu ntwara z'indwi iheze umunyeshuri wo mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye y'ubuhinga bwa none yatangajwe harahwikiwe n'ico gikoko mu gihe yari hafi y'uruzi Akagera rukikuje iyo kambi ca kabiri rero cabaye kuwa kabiri itariki ya 13 Rusamaho Mutama hararira imirima yaterwa muri ako karere nyene ngo ntibarokotse ngo imvura yarabakomerekeje cane ibiziga byabo ntibiramenyekana byari byacikoguritse maziko ibice bimwe nk'amaboko n'amaguru nivyo byashoboye guhambwa kavyiganwa n'ababanyi bari mu gahinda akarere ko mu manuko bw'ikambi rero karimo uruzi Akagera rugabura u Rwanda na Tanzania kazwi nka karimo imvubu nyinshi mu nzi z'aborozi baridoga ko zama ziboneka ndetse n'ibitungwa rimwe na rimwe biraterwa igipolisi cy'u Rwanda kikaba carasabye impunzi kudasubira kwegera urwo ruzi vuba hazoshirwaho uruzitiro rwo kurinda abanyagihugu ariko kwica ivyo bikoko birabujijwe kubera imvo zo kubungabunga ibinyabuzima riko rero indongozi zitomora ariko rero kubw'impunzi nyinshi Akagera karatunze cane ngo turorobayo turavoma y'amazi yo kuvomera imirima canke kubumba amatafari ko ruradutunze niko bimenyeshwa n'impunzi kubw'indongozi rero z'iyo kambi ibintu byifashe nabi ngo nuguhitamwo hagati y'ubuzima n'urupfu ni kumwe mu ndongozi y'iyo kambi ashikiriza buri kambi ya Mahama kabirimo impunzi zirenga 76 nyinshi muri zo rero kazaba ari abarundi bahunze intureka za politika muri 2015 zakurikiye n'ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu mu isi Pierre Nkurunziza cateye impari zikomeye cane mu birabana na politiki hamwe n'ubuzima bw'abarundi muri rusangi hari n'ayandi makuru menshi rero ariko haravugwa reka tuyabanyuriremwo twihuta cane mu gihe turi guheraheza aya makuru ikinyamakuru yaga candika kigira kiti umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikirije agira ati ikigo BBN kirakwiye umudari w'ibimaramare Gahopa yeje ariko heronka mashini n'amashurwe menshi ku munsi mukuru w'abakozi rero herutse itariki ya 1 Rusama 2025 ikigo BBN coco casabe umudari wo kumaramara President Ndayishimiye akavuga ko abarongozi bayo batari bakwiriye guseruka mu bandi nubwo rero gutyo rero muri ntwarane 2025 kigo cyo muri Kenya citwa Kenya National Accreditation Service canke KENASI cari cahaye kigo BBN urupapuro rwemeza ko isuzuma rikorerwa ivyahinguwe ryemewe hari n'amasuzumiro canke laboratoire yaciye ashingwa mu Burundi ico gikorero cafashwe mu mugongo n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya biciye mu mugambi markup naho rero habonetse iyo ntambwe muri BBN ku rundi ruhande ico kigo nticifashe neza nkuko rero President Varisito Ndayishimiye bivugiye ku kibuga intwari BBN ngo yiziziwe n'ibiturire kudindiza ibikorwa no gusuzuma ivyahinguriwe mu Burundi hamwe n'ibindi mu gishingo cyo kuba umushinge w'iterambere
BBN isa nkaho yahindutse intambamye ku bashaka guhingura bishasha na cane urwaruka. Dukubitiza amaso rero ku biharuro ikigo BBN mu nteguro y'ikoreshwa ry'amafaranga ya 2023 gushika muri 2024 cari kigenewe miliyaridi 11 z'amafaranga zirenga gatoya. Muri ayo rero miliyaridi 7 zirenga gato zaguze ibikoresho vyirukana imicafu mu masuzumiro. Tugira rero dutahura ko hari n'ikibazo c'ingene uburyo BBN ironka bukoreshwa nimba ari ibice 70% by'amafaranga vyakoze ico ibindi bikorwa bizoja mu ngiro gute. Mu ciyumviro ciwe umwanditsi wayaga duciriye ku mayange umwiheza agira ati kugira ikigo BBN gikore neza hasabwa abahinga babizobereye muri ico gisata kandi bashobora kuganira vyoroshe n'abahingura bishasha. Ikindi rero no gushiramwe ubuhinga bwa none canke digitalisation kandi ibisabwa bigasigurwa neza ku buryo bitahurwa n'umurundi wese. Byo bizatuma ibikorwa binyaruka gutyo Uburundi bwo ugorore. Arahiza agira ati ngivyo ibikorwa biraririye umuyobozi mushasha wa BBN. Dukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubashikiriza kuri uyu munsi ndetse no kuri uyu umugoroba. Hari byinshi bigiye bitandukanye twabateguriye ku ngingo zigiye zitandukanye. None bahezagire tuze gusubira ku bana.